Mwiriwe neza nanone nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu amarere yose mu bice bigiye bitandukanye twongeye kubaha ikaze ngaho kuri ndomonesha kure yacu hano yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta adafise ivumbi agaruka ku bigezweho biravugwa mu mutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turabaha ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu rero abatwumviriza bari ijya nino kwisi aho tugiye kurabera hamwe rero ido nido ry'amakuru agezweho turi mu gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri kwigenekerezo ya 2024 ukwezi no kw'icenda umwaka 2024 ikaze kuri Burundi News TV abatwumviriza mwese tugiye kuyatangurira nga mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini no hirya no hino kwisi dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turagarukaho muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi no turaza kuyatangurira hari umwihezo ukomeye cyane rero wazimwe mu ntwazangabo nkuko bikomeje kugenda bigaragara aho zimwariko umwihezo w'intwazangabo zimwariko ay igisirikare c'u Burundi gisigaye gicuritse abasoda bato bato barusha amashuri aba generali ni nyuma y'iko rero zimwariko hari abasoda b'u Burundi barahiye kongera n'ubundi uyu munsi hakaba hari bamwe bonje kugenda baratanga ubutumwa bakaba barahiye kongera gusubira ku mirongo y'urugamba yo guhangana n'umwari wa M23 aya namwe makuru rero ariko aravugwa mu gisodanga mu gihugu cacu c'u Burundi aho by'umwariko baje kugenda baranatanga ubutumwa bukomeye cyane mu nyuma y'iko rero haci imisi aramenyekana yuko harimwe abandi basoda bariko barategurwa kugira ngo barungikwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo uyu munsi yiriwe haranyuranyuranamo rero by'umwariko isanamu y'umwe mu basoda bakomeye cyane yarafise ipeti rya generali rya majoro akaba yaje kugaragara yuko rero yaje kugenda arapfira muri Kongo hakaba hari n'abandi bivuga ko rero baje kugenda barapfa ariko kandi by'umwariko abandi bakaba baje kugenda baratanga ubutumwa bavuga yuko rero zumwariko ibikomeje kugenda biratuma baravwanira nga muri Kongo bikwiye guhagarikwa ariko bakaramira ubuzima bwabo ni mu gihe kandi bongeye gusaba umwari wa M23 yuko rero nawo utakomeza kugenda urabakurikiza amasasu mu gihe bagaragaje neza yuko bahunze imirongo y'imbere ku rugamba hari inama iriko irabanga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi rero bivuga ko irongoye na General Prime Niyongabo n'abandi basirikare bakomakomeye cyane barimo bararebera hamwe rero uburyo bokongera imyitozo cyangwa imyimenyerezo y'abasoda benda kurungikwa nga muri Kongo mu nyuma y'uko bivuga ko abari kugenda barajyanwa rero atabushobozi cyangwa se by'umwariko atamyimenyereze hagije bafise ndetse bivuga ko rero baba batazi ibigendanye no kuguritsa indege cyangwa se gukoresha amadrone ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye biba birabasaba n'ubundi guhangana cyangwa se kwitwara neza ku mirongo y'urugamba ibi rero bikaba biriko biratuma ibintu birarushaho kuzamba nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi abasoda bagapfa ari benshi cyane bikaba bivugwa ko rero intambara hamaze imisi yaraba intambara nuko by'umwariko itarimo iravugwa cyane nkuko biko biratangazwa ngaho mu gihugu cacu ciza c'u Burundi kandi igitega bahanzwe n'ikibazo rero c'amazi meza basaba guhabwa aby'umwariko mu gihe bavuga ko rero bamaze igihe atamazi bafise n'abanyagihugu bo muri Kahitsi ya Bwoga by'umwariko ya mbere yegereye icirimba c'umukuru w'igihugu cange urugo rw'umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru rero wa politike bashikiriza ko rero bamaze igihe kinini cyane bataronka amazi meza cyane bishitse by'umwariko akaza umwanya umwe agahita aragenda bakaba ariko bavuga rero by'umwariko ko arakamara amaza kubona baturiye hafi ngaho by'umwariko ariko bakaba hariko haribonekeza ibibazo by'amazi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa turaza kugenda turabira hamwe kandi andi makuru menshi cyane akomeje kugenda by'umwariko adusumira cyangwa se akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya aho turaza kugenda by'umwariko turarebera hamwe andi makuru turizeye ko rero mu mezi adashika anerere sitade intwari izoba yaheze kuzura ibyo byashikirijwe na Jerive abayeho by'umwariko umushikiranganje w'inkino n'imico rero kama hari kuri uyu wa 24 rero Nyakanga umwaka 2024 imbere y'inama nshingamateka aho yariko rero yishura abashinga amateka ku bibazo bihanze ubushikiranganje arongoye mu nyuma y'uko rero harimo haribonekeza ibindi bibazo bigiye bitandukanye byinshi bikomeza kugenda biragaragara cyangwa se biribonekeza ngaha mu barongoye igihugu c'u Burundi mu ngeri zigiye zitandukanye turarabira hamwe kandi ibikomeje kugenda biravugwa hirya no hino kw'isi ibitero bikomakomeye cyane byo muri Libani birimo biraturuka by'umwariko muri Israel birakomeje guhitana amajana y'abantu
ni mu gihe bivugwa ko rero umwe mu mitwe idasanzwe ngaha muri kino gihugu ca Libani waje kugenda wambugwa bimwe mu byombo wari usanzwe uri urakoresha cyangwa se ibikoresho bimwe na bimwe by'itumatumanako mu nyuma y'uko rero by'umwihariko hari bimwe bimaze imisi biraturikana abo muri Hezbollah abangaba bakaba babyambuwe mu rwego kugira ngo bitazabakoraho cyangwa se aho batekerezaga neza yuko byoba byarashyizweho ayo masystem ariko araturikana abantu ibingibi bikaba bikomeje kugenda birabatera. Turaza kurabera hamwe ese Hezbollah irafise ubushobozi bwo kwinjira mu ngwano yeruye na Israeli. Turabaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherere mu bice bigiye bitandukanye, reka twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugenda muragira ibihe byiza cyane. Turabashuhuje tunabifuriza ibihe byiza cyane abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, abatwumviriza bari by'umwihariko ku mugabane wa Afrika mu bihugu bimwe na bimwe, ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Turabahaye ikaze by'umwihariko abatwumviriza kugira ngo mufatanyirize hamwe rero by'umwihariko gukomeza gukurikira amakuru akomeye cyane. Aha niho rero nyine ushaka ko kumviriza amakuru yihuta adafite ivumbi akomeza kugenda aradusumira, aho by'umwihariko turaza komeza kurabira hamwe andi makuru yihuta cyane akomeje kugenda aravugwa. Nimba bwa mbere usanga rero kuri nombonesha kure ya channel ya Burundi News TV bisonda kwanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu by'umwihariko ukande handitse sabone nyine ubundi utanga igitekerezo ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Ikaze rero tuyatangurire muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Mu nyuma y'iko rero hongeye gutanga ubutumwa bugiye butandukanye ndetse bukaba bukomeje kugenda buratera impungenge abatari bakeya by'umwihariko bw'abasoda b'i Burundi bongeye kugwa muri Kongo. Biravuga ko hateranye inama ikomeye cyane, inama karundura yo kurabira hamwe rero by'umwihariko ibikorwa bimwe na bimwe ndetse n'uburyo by'umwihariko abariko barakora ibikorwa bigendanye no kumenyereza abasoda ngaha mu gihugu cy'u Burundi bashobora gukomeza gukora by'umwihariko bagatanga imyimenyerezo ikomeye cyane kugira ngo ibashe kuba yofasha abariko bararungikwa muri Kongo kugera by'umwihariko kugira ngo babashe kuba boronka ubumenyi bwo bafasha. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira akaba ari kashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko rero inzego zishinzwe umutekano zirimo rero intwazangabo zimwe na zimwe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi zari ziri muri iyo nama rukokoma. Biravuga ko kandi yari irongowe n'abarimo General Prime Niyongabo asanzwe ari umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi ndetse n'abandi bafise aho bahuriye harimo n'abarongoye amashuri azwiho gutanga imyimenyerezo y'abasoda. Bivuga ko rero bagiye gutangura guhindura uburyo bukomakomeye cyane bwo gutanga imyimenyerezo mu nyuma y'uko rero bikomeje kugenda biribonekeza yuko abariko barajya ku mirongo y'imbere ku rugamba bariko barapfa cyane, ariko kandi bakaba bavuga ko rero bagomba kongera kuvugurura amasezerano bafisanye na leta ya Kongo kubera yuko abasoda b'i Burundi n'abazarendo aribo bantu bariko baragenda baragwa by'umwihariko mu ngwano ikomeye cyane. Ibi kandi bibaye mu gihe hakomeje kugenda harakwirakwira isanamu by'umwe mu basoda bakomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. N'umwe mu basoda bakomakomeye cyane rero wongeye kugenda arababaza abatari bakeya ndetse bikaba byaje kugenda biratuma abantu benshi bakomeza kugenda bashimangira yuko by'umwihariko ibintu biriko birakogwa na CNDD-FDD arakamaramaza. Aho rero iyi nkuru ibabaje cyane ikomeje kugenda irava muri Kongo, aho by'umwihariko ikomeje guhekura Uburundi ndetse n'abarundi nk'uko bikomeje kugenda baratangaza, aho hongeye by'umwihariko kwicwa umwe mu bamajoro bakomeye cyane, imwe mu ntwazangabo z'u Burundi nyine amazina yiwe akaba ari Majoro Ndayizeye Renovata nk'uko biriko biratangazwa. Ni amakuru kandi inzego z'umutekano z'u Burundi zitari zogira icyo zivugaho, ariko kandi gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bamaze kugenda barayimeza aya makuru. Ni mu gihe kandi mu misi iheze abari bamaze imisi bari mu ngwano muri icyo gihugu bari bamaze kugenda barashimangira ndetse baranagaragaza neza ko rero badashobora kuzongera gusubira ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe kandi intwazangabo ngaha mu gihugu c'u Burundi zirakomeza kugenda ziravuga yuko ibi bintu biriko birabera muri Kongo by'umwihariko ari ibintu biteye ubwoba. Nyuma y'uko hari abasoda b'u Burundi by'umwihariko bamaze igihe bararahiye gusubira ku mirongo y'imbere ku rugamba, biravuga yuko by'umwihariko hari n'abandi bamaze kugenda barafata icemezo bakavuga yuko rero bagomba gutabukanwa mu gihugu c'u Burundi kugira ngo bariho bapfira aho kugira ngo bajye gupfira ku butaka bwa Kongo. Ibi kandi bije bikurikira abandi basoda barahiye gusubira ku mirongo y'imbere ku rugamba guhangana n'umwari wa M23 muri Nord Kivu. Hari intwazangabo kandi mu gisirikare c'u Burundi zaturungikiye uyu mwihwezo by'umwihariko
by'umwihariko we akaba ashimika kwerekana yuko rero hari impinduka ikomeye cyane iriko iraba mu gisoda, naho rero abakirongoye batabibona. Avuga ko rero igisoda c'u Burundi gifise abasoda batoya bize bafise rero amashuri kurusha na bamwe mu bajenerali. Avuga yuko rero abasoda nk'abo ngabo by'umwihariko bisaba kubumvisha neza urugamba bariko baragwana, cyangwa se urugamba bariko baroherezwaho abasirikare b'incabwenge by'umwihariko, gutyo barakeneye ko rero indongozi zabo nazo nyine ziba ziciye ubwenge nk'uko biriko biratangazwa. Hari ibikomeje kugenda birabera ngaha muri Kongo, ariko akaba ari ibintu biteye ubwoba cyane mu gihe by'umwihariko hakomeje kugenda haragabwa ibitero bikomeye cyane ku nzego cyangwa se ku buyobozi n'abasoda b'i Burundi. Hari biherutse kubera ngaha muri Kongo rero bidasanzwe mu mateka y'igisoda c'u Burundi, mu nyuma y'uko rero abasoda bato rero babwiye General Muzinga yuko rero badashobora gusubira kuja mu kugwana, nayo Monsuri kubona rero bamubwira ikese ko rero bakeneye kwitahira mu Burundi, kandi bakabikora rero kandi bakabikora by'umwihariko ubona yuko bahitamwo rero kuja gufungwa aho kujya by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyo bigakogwa n'abasirikare amajana, by'umwihariko ntago ari ikintu gisanzwe. Nyuma rero y'abasoda bamwe na bamwe binjiye nga muri kino gihugu ca Kongo, ariko bakaza gufata icemezo cyo gutaha nyuma yo kubona ibya biriko birabera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu bamwe baragiye barafungirwa mu mabohero agiye atandukanye. Biravuga ko rero hari abandi basoda benshi bashobora gutahukanwa ngaha muri kino gihugu c'u Burundi, bakemera bagapfira mu Burundi kugira ngo bakomeze kugenda barapfira muri Kongo. Birahambaye ko rero abarongoye igisirikare bicara by'umwihariko bakiyumvira umutima uri hamwe rero impamvu abasoda batoya bigenjeje gutyo imbere ya Generali Muzima. Abasoda ubegereye rero by'umwihariko barasigura neza ko batumva iyo ntambara bakomeje kugenda baragwana, barasigura neza ko bahemukiwe n'igisoda ca Kongo, kuburyo rero badashobora kukizigira ukundi. Barasigura neza ko rero badatahura ingene igisirikare kititwararika imiryango y'abasoda bahitanywe n'iyo ngwano. Ico rero icyo batubahuka kuvuga ku mugaragaro ni ikibazo cy'amahera Kongo rero yoba iriha ibikorwa byabo, ariko bo ntibayabone ko bino bibazo rero byabo birakomeye kandi birakeneye inyishu nk'uko biriko biratangazwa. Ico abatwara igisirikare baratahura rero nuko rero abasoda bubu batameze rero nk'abakera. Abasoda batoya rero cyane Homesi de Triope wasanga bize gushika rero mu mwaka wa gatandatu w'amashuri y'intango, cange se ugasanga ntibanahejeje amashuri matoya. Ibisongerezi rero by'umwihariko by'intwazangabo byaba byize gushika mu mwaka w'icumi w'amashuri yisumbuye, cange se ugasanga batageze n'uw'icumi. Intwazangabo rero by'umwihariko nizo zaba zirahejeje amashuri yisumbuye mbere zikabandanya ndetse no muri kaminuza y'igisirikare kuva mu mwaka wa 2005, aho by'umwihariko hinjirijwe abahoze mu minani y'abagwanyi. Byarahindutse gatoya. CNDD-FDD na FRN rero by'umwihariko zarinjije intwazangabo zitahejeje amashuri yisumbuye mbere ziraduga ziraronka amapeti rero akomakomeye cyane yo hejuru mu gisoda c'u Burundi. Aha rero nobaha akarorero by'umwihariko ka General de Brigade Dominique Nyamugaruka rero arongoye intara ya mbere ya gisirikare nk'uko biriko biratangazwa division yize gushika rero mu mwaka w'icenda w'amashuri yisumbuye. Mu mategeko byari kugorana yuko by'umwihariko anashobora kuba igisongerezi su officier, none ubu ngubu rero ni generali aratwara division. Colonel Ildefonsi baranyikwa yahora rero atwara abasoda b'u Burundi bari mu barungitswe mu ngabo za East African Community muri cyagiye zari muri Kongo. We rero yize gushika mu mwaka w'umunani. Colonel Jekonias nihora imbere yari rero yarasabwe kuja kurongora abasoda b'u Burundi bagwana ngaha muri Kongo na M23. Yize gushika mu mwaka w'icumi. Niko rero kimwe rero na Colonel Landre Kavamahanga abarongoye muri cino gihe rero nawe nyine yize gushika mu mwaka w'icumi. Uburorero nk'ubwo by'umwihariko ni bwishi cyane nk'uko biko yatangazwa. Ibi bintu bizifashe gutya kandi mu gihe abinjira mu gisoda mu gishoda muri kino gihe rero ari abantu bize cyane kubera ubukene rero bw'akazi nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
hari ugwaruka rero bivuga ko rero ruheza amashuri yisumbuye mbere n'uruheza kaminuza rugaca ruja kwiyandikisha mu basoda bato bato muzorabe rero bajya ba 1 class ni naba 2 class by'umwariko mumaze iminsi rero mwerekana cyangwa se bamaze iminsi baravugwa n'abavuzwe by'umwariko mu mezi yaheze baraguye muri Kongo nka bose barahejeje amashuri yisumbuye cyangwa se ugasanga barize gushika mu gice cya kabiri c'amashuri yisumbuye. No kuvuga rero ko abasirikare binjiye kuva muri za 2018 abo twita rero cinjire ni abasirikare b'incabwenge cyane ugereranyije. Hari urundi rero rugwirwa abasirikare bato bato usanga barize by'umwariko ni abasoda bavuye muri FRN, abo banimwe rero abinjiye muri FRN ku munota wa nyuma ugasanga bari abanyeshuri rero muri za kaminuza cyangwa se bari bahejeje amashuri yisumbuye mu gisirikare by'umwariko baba barigeze baba babagize abasoda bato batoya. Bamwe rero barabandanyije kwiga ku buryo rero usanga bafise diplome ya licence ariko kandi ugasanga bafise ipeti rya 1 class cange kaprari nkuko biko biratangazwa. Bano basirikare bariyumvira cyane rero by'umwariko ntibameze nk'abasoda bacera wasanga umengo rero n'intama kera uhaye itegeko umusoda muto cyane yaca yihuta kurishira mu ngiro atakwiyumvira kwabamwo by'umwariko umusoda wa kera yafata abategetsi n'intwanzagabo nk'ababyeyi biwe. Umusoda w'ubu ngubu rero muraharira urabye nabi akakurusha ubwenge. Ubu rero turafise abasoda biyumvira, dufise abasoda basoma imbuga ngurukana bumenyi, bamwe rero barusha ubwenge intwazangabo ziratwara umusoda nk'uwo ngore utamusiguriye ico rero agiye kugwanira ntaco ubukoze. Niyo mpamvu rero basigaye bata urugamba ku bwinshi cyane kandi bakemera kujya gufungwa cyangwa se nabo bakaba bakwivugana ababarongoye nk'uko biko biratangazwa. Hari ikindi abatwara igisoda by'umwariko batabona izi ntwanzagabo zishasha rero zifise ipeti rya liyetona cyangwa suriyetona usanga rero zinganya imyaka n'abasoda bato bato hamwe rero ugasanga bariganye mu mashuri umwe rero aza ari liyetona uwundi akaza ari 1 class ariko bose bakaba bize bimwe rero inyifato zabo zitera zemera co cimwe rero muraraba turafise rero abariyetona bariko rero baraheba igisoda abandi barahitamo kwishikana muri M23. Ibi byose abatwara igisoda by'umwariko batabiravye neza bizovyara ikindi kintu. Mu kiganiro rero by'umwariko gikomeje kugenda kiravugwa kiraba hagati y'abarongoye igisoda c'u Burundi by'umwariko barakomeza kugenda bashimangira ndetse by'umwariko bagaragaza ndetse by'umwariko banerekana neza yuko ibikomeje kugenda biragaragara ari ibintu biteye ubwoba bakabaye barakora. Mu gihe rero bamwe bakomeza kugenda barasaba CNDD-FDD yuko rero ikwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ibashe kuba yoshyira iherezo kuri bino bibazo bikomeza kugenda biribonekeza cyane ibibazo by'abasoda bakomeje kugenda barapfiranga muri Kongo. Biravuga ko rero ngaha mu Burundi hariko harakogwa inama karundura, inama ikomeye cyane ishobora kuza gusiga rero by'umwariko hamenyekanye umwanzuro ushobora kuza gufatwa muri bino bibazo bikomeje kugenda biribonekeza nkuko akomeza kugenda arabivugwa cyangwa se nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Hari amakuru kandi akomeza kugenda aravugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru rero araturuka mu burasirazuba bw'ico gihugu rero by'umwariko aravuga yuko rero ingabo z'icyo gihugu za FARDC zifatanyije n'iza MONUSCO ziramutse zirarasana n'inyeshamba zo mu muhari wa FDLR. Amakuru rero ariko aragera ku bamenyesha makuru bacu aravuga yuko rero iyo ngwano yatanguye mu masaa 8 z'urukerera rwo kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo 24 Nzeri ahitwa Imubambiro, aho rero ni muri teritwari de Masisi ho mu nkengero zaho. Iki kimenyesha makuru cyo muri Kongo kandi by'umwariko cyaramenye ko rero habuze gato rero ngo General de Brigade Sibo Stanzi Gakwerere Gihayima wari Imubambiro rero yicwe gusa birangira arusimbutse. Mu gihe General Ntawunguka Pacifique Omega rero arongoye igisirikare curiya muhariwe rero yamenye amakuru hakiri kare hanyuma agaca arahunga nkuko bikomeje kugenda biragaragara.
agace ka Mubambiro kandi kuri ubu ngubu rero niko gafatwa nk'amatware makuru cyane ya FDLR. Ingabo zidasanzwe zo mu muhari wa Krapo rero nizo zaramutse zirasana na FARDC ifatanyije na MONUSCO, gusa intandaro y'iyi ngwano ntabwo yigeze iramenyekana. Impande zombi rero zaba ziri kugwana bya nyirarureshwa cyangwa se ari ukushaka kujijisha. Kuri ubu rero impande zombi zaramutse zirarasana mu gihe bizwi ko FDLR ari imwe mu bagize rero ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zimaze imyaka ikabakaba itatu rero ziragwana n'inyeshamba zo mu muhari wa M23. Kinshasa rero yakunze kurega u Rwanda gushyigikira umuhari wa M23 rero nago rugashinja kugira rero imikoranire na FDLR imaze igihe afise umugambi wo kuruhungabanyiriza umutekano. Icakora mu rwego rwo gukemura amakimbirane ya Kigali ndetse na Kinshasa barafitanye mu mpera z'ukwezi rero guhize abakuriye ubutasi bw'ibihugu byombi rero barahuriye i Rubavu mu nama yasize rero bemeranyije by'umwihariko kuri gahunda yo gusenya FDLR. Icakora bivuga ko rero by'umwihariko ibingibi byamaze gukubita igihwereye. Andi makuru avuga ko rero ku igenekerezo ya 14 Nzeri ubwo abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda ndetse na RDC na Angola rero bahuriraga i Rwanda, byavuzwe ko Kinshasa yagaragaje ukudakozwa rero ibyo gusenya uyu muhari. Umumenyesha makuru Kayiranga Melchior akurikiranira umunsi ku munsi intambara yo muri Kongo by'umwihariko avuga ko ingwano ya FARDC ndetse na FDLR baramukiyemo ariyo kuyobya uburari. FARDC iri mu mibare myinshi cyane. Urabona iniyeruke rero hagiye kuba inama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Ibyo rero ibyo ari byo byose rero baravuga bati u Rwanda rurashobora kudushinza gukorana na FDLR, icindi biri mu rwego rwo gukumira RDF kuba rero yajya hariya. Kugeza ubwo rero by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusumira, biravuga ko rero ingwano zari zikijya imbere gushika n'aya masaha, ndetse abatari bakeya bakaba bavuga ko rero batanguye kugenda barahunga. Ahangaha muri Mubambiro kandi haramaze igihe by'umwihariko haribonekeza ingwano zikomakomeye cyane, ndetse abatari bakeya bakaba bariko barashimangira yuko by'umwihariko hasanzwe habarizwa ingabo nyinshi cyane ziriko zirakora iyo bwabaga ngo kugira ngo zifunge inzira umubare wa M23 utazinjira mu mujyi wa Goma. Ndabashimiye mwese, twongere gusubira mu masaha ari imbere.